Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity. Umwungere wa Eklezia Katorika Papa Leo wa 14 ahamagarira abahinga mwikorana buhanga gukora ibishoboka byose kugira bake ubwenge mpingurano intelligence artificielle ububasha bwo guhungabanya no kurimbura ikiremwa muntu muntumbero yo kugumiza agateka ka zina muntu hejuru y'ububasha bwose bwa intelligence artificielle now demands to be disarmed, freed from logics that turn it into an instrument of domination, exclusion, and death. None ivyo birashoboka byoshoboka ko intelligence artificielle ihungabanya canke irimbura ikiremwa muntu nk'uko duheruka kubirabira hamwe mu kiganiro twakoze twerekana ibyiza n'ibibi bya intelligence artificielle. Twarabonye ko ahanini mu byiza intelligence artificielle ni imashini itaruha ifasha umuntu gushika ku byo atari kwishoboza bivanye n'intege nke z'umubiri w'umuntu, ikamufasha kumuha amakuru, kumukorera ibyo atari kwishoboza mu mwanya muto kandi iyo ntiyigera iruha. Twace tubona ko zimwe mu ntambamye kandi zikomeye za intelligence artificielle ari kuba itanga urusukirane rw'amakuru mu mwanya muto, ariko igiteye amakenga abahinga benshi nuko intelligence artificielle ibyo byose bikora ntiyumvira ntishishoza ibyikora ibikora uko nyene nk'imashini. Ibyo nibyo bice bitera ubwoba isi ku buryo benshi harimo na Papa Leo wa 14 babona ko isi yo bigiye mu kaga mu gihe uwo murindi wokomeza ukunyene aho ikiremwa muntu cozo kwisanga mu biganza by'ubwenge mpingurano, mu biganza by'amamashini amarobo ya intelligence artificielle. Nitwa Patrick Rosage Hatangimana, aha ni kuri Parlo Cash Media. Kula subscribe kutarayikora, ukole like, ongera upartage video uyisangize abandi. Mwibuke no kudusangiza ivyumviro byanyu muri commentaire. Uno munsi tugira turabe uko Papa Leo wa 14 arongoye Eklezia Katorika abona ibijanye n'ikoreshwa ry'ubwenge mpingurano intelligence artificielle ico byoshobora kononera ikiremwa muntu uno munsi. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none, mu gihe ujanye n'ibihe turimo, kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere. Ni kubaho uzi ahisigeze, ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no munsi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri Parlo d'argent twaramaze kubitorera umuti. Turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nkagwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike, wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura, dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel. Iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya 4 numero 17. Abafise imanza, abafise ama evenema, abantu bashaka gukora ama live streaming, abafise ama réunion, ama conference, nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza, izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi, nomero ni mubona iri kiraca munsi. Bitewe nuko inganda za intelligence artificielle zishira akayabo k'amafaranga menshi mu gukwiragiza no gukomeza ububasha bwa intelligence artificielle kugira bushobore gusumba ubushobozi bw'ubwonko bwa muntu, byatumye abasesanguzi benshi babona ko ikoreshwa ku bwinshi rya intelligence artificielle rishobora kwakubuzi amamiliyoni menshi y'abantu bahora bakora ubuzi bwasaba ubwenge n'ubushishozi. Bikiyongera kukuba uko abantu bakomeza guhurumbira intelligence artificielle ariko ubushobozi bw'ubwonko bwa muntu bugenda bugabanuka, haba nko kubika amakuru,
no kwibuka, gutegura no kwandika inkuru, kwiyumvira, kunegura no gutorera umuti ibibazo bihanze ubuzima ku isi. Kuko ngo hazoshobora kugera igihe aho umuntu acika ikijuju, ikinebwe, ku buryo mu mutwe iwe asigara atamakuru afise, ico akeneye cose, ico ashaka kumenya cose, akarinda kugisaba no kukibaza ubwenge mpingurane intelligence artificielle. Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity. Ugutana mu mitwe hagati ya papare wa 14 n'amarobo ya intelligence artificielle ubwenge mpingurano si urugamba rushingiye ku ikoranabuhanga, ahubwo ni umwihwezo ushingiye ku bubasha bw'ubwonko bwa muntu n'amabwirizwa n'imico n'imigenzo igenga umuntu mu kibano abayemo, anthropologie et éthique. Ni muri iki gihe isi yugarijwe n'ihurumbirwa ku bwinshi bya intelligence artificielle, ubuhinga mpingurano busa n'uburiko burishura ku bibazo ikiremwa muntu cari caraburiye inyishu. Abicishije mu rwandiko rudasanzwe encyclique yise Magnifica Humanitas, Papa wa 14 ahamagarira kwaka intelligence artificielle ubushobozi bwo kubangamira no kurimbura ikiremwa muntu, Muntumbero yo kugumiza agateka ka zina muntu hejuru y'ububasha bwose bwa intelligence artificielle. Muri make Papa icyo akeneye ashaka ko intelligence artificielle ibaho, ariko ntize kuyobora canke kudomina canke kuganza ububasha bw'ubwonko bwa muntu, kuko n'ico gihe ari hamwe cyo usanga intelligence artificielle ariyo ikoresha umuntu aho umuntu ari we yoyikoresheje. Bitewe n'ikoreshwa nabi rya intelligence artificielle uno munsi, Papa wa 14 aboneraho n'akajyo ko gukebura abasaserdoti kudakoresha intelligence artificielle mu gutegura insiguro bashikiriza abakirisu mu nkuka ya misa. Kubwiwe akabona ko byoshobora gutuma bisanga ubwonko bwa muntu butagifise ububasha bukwiye bwo gushishoza no kunegura, perte de l'esprit critique. Papa wa 14 aratera ibyatsi kandi ingendo y'urwaruka rwa Eklezia Katorika bakiri ku ntebe y'ishure yo guhurumbira ku bwinshi inyishu zitanzwe na intelligence artificielle nk'uko wogira ni ukuri kwizewe, kuko ngo bibangamira ikiremwa muntu haba mu kumugira ikijuju eka ndetse no kumushira kure y'abandi. Ubundi Papa wa 14 ntabwo ariko ashaka kwiyamiriza iterambere ry'ikoranabuhanga. Papa wa 14 aremera neza ko intelligence artificielle ifise akamaro, ifise ibyo yoshobora gufasha umuntu. Mugabo ico yanka ko ubu bwenge mpingurano bwa intelligence artificielle burengera ububasha bw'ikiremwa muntu, busigara aribwo butegeka umuntu, ahubwo we akabona ko bikwiye ko intelligence artificielle igabanirizwa ububasha ku buryo isigara ifasha umuntu, ifasha ikiremwa muntu gushika ku byo ubwonko bwa muntu butari kwishikanako, gushobora ibyo umuntu atari kwishoboza mu mwanya muto. Intelligence artificielle ikaguma ari igikoresho nk'uko umuntu asanzwe akoresha n'ibindi bikoresho bitandukanye, ariko intelligence artificielle ntigere aho iba umukoresha canke igera aho ariyo isigara iyobora ikiremwa muntu, kuko we avyita ko isi yo kwisanga yagiye mu kaga k'ubukoroni, akaga ka esclavage k'ubucakara, ku buryo ikiremwa muntu cyo sigara ari abantu bo kwisanga bahindutse abacakara b'amamashini, abacakara ba intelligence artificielle. Ubundi si ubwa mbere Papa wa 14 ntabaye wa mbere aje agerageza kwerekana intambamyi ikiremwa muntu gishobora kugira, ingaruka mbi canke ingorane isi ishobora kugira mu gihe abantu boguma babibona bakifata ibisanzwe. Intelligence artificielle ikazogeraho ishobora kugira ububasha buhambaye bukomeye ku buryo ishobora no kuganza umuntu, kuko abahinga benshi barerekana ko intelligence artificielle bafate ku murindi iri kuno munsi hazogera igihe ishobora kuba yoganza ikiremwa muntu, kandi bakerekana ko hoshobora no kugera igihe intelligence artificielle ishobora no kwikukira ikiganzura umuntu igakoroniza isi, ku buryo ikiremwa muntu gisigara atajambo gifise, ku buryo umuntu asigara atajambo afise, ku buryo amakuru canke ibindi byose bibaho mu isi usanga biriko bikorwa n'ubwenge mpingurano wa intelligence artificielle
kuko gushika n'uno munsi mu kiganiro twakoze ubuheruka cyo twerekana ibyiza n'ibibi bya intelligence artificielle twarabonye ko hariho ibihugu byinshi uno munsi biriko bihurumbira ubuhinga bwa intelligence artificielle usanga ahenshi mu nganda igitigiri c'abakozi kiriko kiragabanuka gose ugasanga baramaze guhurumbira ubuhinga bwa intelligence artificielle ugasanga amamiliyoni y'abantu bahora bakora mu nganda bahora bakora mu mirimo itandukanye baramaze kwirukanwa basubiriwe n'amamashini basubiriwe n'amarobo basubiriwe n'amaordinateri nyabwonko akoresheje izi intelligence artificielle ibi twarabibonye ku batarakurikirana ikiganiro twakoze ko twerekana ibyiza n'ibibi bya intelligence artificielle n'ingene ushobora gukoresha neza ubu bwenge mpingurano ntihagire ico bukonorera mu mutwe ntihagire ico bwonona mu kibano bayemwe iki cyo gano muragisanga hanyene kuri Parlo Cash Media muraza gusanga ingene ushobora gukoresha neza intelligence artificielle n'ingaruka mbisi ishobora kugira mu gihe abantu twoguma duhurumbira intelligence artificielle kuyu murindi kuko twoshobora kwisanga wogira yaramaze kudukoropa mu bwonko ugasanga yaramaze kutugira ibijuju ku buryo ikintu cyose twazokwisanga twibaza ko inyinshi bereye canke ukuri kw'ibintu turinda kukubaza intelligence artificielle ico kigano kirahari mu buryo buramvuye mu buryo bumeze neza amashusho gukurikirana ikibazo rero gisigaye nikiye mbega by'ukuri ayo makenge ya papare wa 14 cyo kimwe n'abandi bahinga benshi twaragerageje kubibereka bafise ubwoba ko bitebuke ikiremwa muntu kidoshobora gusubirirwa n'amamashini ikiremwa muntu kidoshobora gukoronizwa n'ivyuma by'amamashini ya intelligence artificielle by'ukuri ivyo bizobaho canke ni nkinamico ni science fiction canke ni realite izobaho muri kazoza ivyo twarebemereye ko tuzobirabira hamwe mu buryo buramvuye mu kiganiro cacu co hanyuma zoba ari kiganiro kiramvuye aho tuzoraba n'ingene bishoboka kuko ari ushobora kwibaza ati none vyogenda gute kugira ngo irobo canke imashini ishobore gukontrola canke kuyobora ubwenge bwa muntu tuzobiraba intambwe ku yindi kuko nimba papa abonye ko bikwiye ko intelligence artificielle bazaka ububasha bwo kurimbura ikiremwa muntu arafise impamvu yabivuze kandi arafise n'impamvu abona ko bishoboka kuko nubundi aho yatangaza urwandiko rwa Magnifica Humanitas yarasanzwe ari kumwe n'abahinga mikorana buhanga harimo n'umunyamerika Christopher Ola umwe mu bashinze ishirahamwe rikomeye ryo muri Amerika rikora intelligence artificielle ryitwa Anthropique. In a special way, I'd like to thank Mr. Ola for accepting our invitation. In turn, in the name of the Church, I accept your invitation to walk together, to listen and to speak, and together to find the way for humanity in this time of artificial intelligence. Bisigure ko ibi ntabwo papa wa 14 yabivuze abikuye mu kirere canke ngo abivuge ku bw'ibishobisho arafise impamvu yabivuze abanje kuyaga n'abahinga kabo hariwe mu ikoranabuhanga mbere y'ibinyere bya intelligence artificielle arabona ko ayo makenga ariko arashikiriza arabona ko ari ibintu bishoboka mu gihe atacokugwa arabona ko by'ukuri ikiremwa muntu gishobora kwisanga cagiye mu kaga ko gukoroniza cyangwa ko no kuganzwa na intelligence artificielle tuzobera mu buryo buramvuye ingene bishoboka ingene byokunda ko ikiremwa muntu gikoronizwe cyangwa ukuntu byokunda ko amamashini yiganzura komande z'umuntu ukuntu byokunda ko amamashini ya intelligence artificielle aganza umuntu agakoroniza isi mu kiganiro cacu cy'ubutaha nitwa Patrick Rosaje yatanga imana ni kuri Parlo Cash Media kura subscribe kutara ikora ukore like ongera partage video isangiza abandi wongera dusangiza ibyumviro muri commentaire na gawana biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere ni kubaho uzi ahisigeze ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda ico kibazo rero muri Parlo d'argent twaramaze kubitorera umuti turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nkagwawe kandi ku giciro gito cyane ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese
ayo mahirwe rero ntagucike we wumvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya kane numero 17 abafise imanza abafise ama evenement abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama réunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomero niyi mubona iri kiraca munsi